ariko nuko vyama murazi ko Simba DJ nyene twaziri kumwe na mugenzi wanje Ami Pro yamaze gushika ngaho misambirizi yacu Buja FM kiganiro Hit Connection. Ndakuramutsa Ami Pro ndizira komeze neza. Umeze neza? Ndaho ndashima Imana nizereye ko nawe ku ruhande rwawe Hassan umeze neza. Je ndashima Imana kabisa. Natashimira Imana. Ku munsi wejo atashimunda marembe biriwe neza. Nkuko vyama natashe neza ngaruka neza n'umuryango umeze neza. Urumva ntaco tuma ndeka gushimira Uwiteka. Umunsi ufise sport? Ahubwo mvuye muri sport. Watanguye akajim? Yego. Kuritegura neza. Ndiko nditegura kabisa natanguye ibintu bimeze neza. Nibaza ko vuba tuzabwira impamvu turiko turagira ino sport. Hari umuntu ku munsi wejo ejo banditse article kuri Yaga. Yes, yanayibonye. Banditse article kuri Yaga. Ese jewe ngiye hajya canirukira ku makomantere. Ni mu masaha 23 amakomantere n'amajana 330. 330 2830 baramaze kubona no post. Urumva ni post bariko barandika ku bijanye na carrière yanje y'UMC. Rero abantu batahura yuko Jesho afite imyaka 20. Ijya myaka ni yaguma igaruka cyane muri commentaire. Kubera kino n'abantu badatahura 27 ans yuko Jesho afite ijya myaka. Ariko rimwe na rimwe ndabatahura. Baribaza impamvu ushobora kuba amaze imyaka 13 muri no mwuga. Bikabasiga. Ariko Hassan nibaza ko abantu bategerezwa gutahura yuko je natanguye gukora ku radio nkiciga muri secondaire mu mashuri yisumbuye. Iyo rero ivyo bintu maze kubitahura uraza gutahura yuko iyo myaka ishobora kuba ariyo. None Hassan we ntuyemera. Ijya myaka je ndayemera ahubwo jewe ababipinga tsinda batahura ati kubera iki? Ati kubera iki? Benshi babona kumengo babakubonye imyaka myinshi cyane muri carrière y'umuziki. Akishabwo ce n'est pas vrai. Ami Pro ko tumuzi muri entertainment tumuzi nk'imyaka igera kuri ingahe. C'est vrai bafise imyaka 26. Hari n'abakunze kumbwira ngo batanguye kunyumva bakiri ku ntebe y'ishuri. Hajya amaze gutangura carrière yajya muri entertainment atanguye ryari kuba mumenyesha makuru. Je maze imyaka 13. 13. Umva watanga ufise imyaka 10 ningahe? 14. Nasnatanga. Myaka ari myinshi. Myaka ari myinshi cyane Ami Pro. Uri muri entertainment mu mumenyesha makuru. Ibaze. Ni myinshi cyane. Harageze ko ndabivamo cyenda ibanda. Harageza go kubandanya gutera imbere. Kubwa ubona aho bihagarika cyangwa kabandanya. Jenny baza yuko nubwo nova muri ibi bintu. Nofmangre radio yanje cyane televiziyo yanje vyomfasha. Vyofasha n'abandi bantu kuko sinibaza yuko nshobora kuva muri ibi bintu nkabivamwo uko nyene kabisa. Ya migambi wa office ubona biko biragenda neza. Ya ndoto ruvize je nka Ami Pro. Mu myaka 10 ndifuza kuba gutya. Kubwanje narabironse cyangwa sinigeze ndabironse. Mbo indoto kubera zari nyinshi. Ndashima Imana no munsi hari ibintu bimwe nagiye ndashika ko kubera no mwuga. Hari anagiye ndashika kubera no mwuga ko sinibaza yuko no mwuga Hassan wonshikana aho nshitse no munsi no mwuga maze kunshikana mu bihugu nibaza yuko no shikamwo no mwuga maze kunyuriza indege n'indege no mwuga umaze kuma inshuti abagenzi Hassan je na amashimi gihe cyose kabisa. No mujya maze kuvuga ati ikintu ca mbere kwanza kuronka umuryango. Ami urazi ko iradio ituma iguha abagenzi n'inshuti utari wizeye. Cedric Bangati bereke karanga muntu nico cyo nyene gisigaye. Oya karanga muntu irabesha Cedric. Karanga muntu irabesha. Abantu bihindura izina kuri karanga muntu birakunda. Sa ariko si vyiza sa. Kwihindura izina cyangwa kabona ko arahinduye n'imyaka. Ariko si vyiza tu. Kwihindura imyaka kugira ngo bigufashe kice kugira ngo bigushikane. Ariko bajya bakinyi bavuga ko bafise ijya myaka birakwiye game. Ijya bari imyaka ya football.
no nibaza yuko muri football none kubera iki badashaka kubwiza ukuri kavuganje muri football ndafise ino myaka career yanje igezaho sinzi ico nibaza yuko twokibaza abakinyi ariko dushimira umuntu wese ariko aratwumviriza muri kano kanya dushimira umuntu wese yashize urushinge rw'inyakira majwi ze kuri 87.6 na www.bujafm.com impamvu rero nariko ndagira sport niyo naringiye kubwira nihaye kugira sport amezi abiri minsi yose kane mundu impamvu ni yahe nuko ndiko nditegurira Dunda na Buja FM lo 21 izukwezi kwindwi rero kuba ndiko nditegurira Dunda na Buja FM naravuze ati nibigenda uko reka nitegurire kino giteramo ninaza nzoze ntandukanye namipo ariko kuri Dunda na Buja FM dushaka ko tugabanya ibiro canke dushaka ko dukomera cyane Jesse nibaze ko mfite ibiro byinshi amipro ndiko ndagenda sinibaze ko mfite ibiro byinshi mbaza ati impamvu uvuga ko udafite nshaka kumenya aho jewe ibiro byanje nta kintu na kimwe bimbuza gukora ndashaka no gukora ibintu abantu bonze batoko kubera je ndi super kubera je ndakina football ngira urabizi iminota 90 nkayiheza rero ahubwo iyo ugira sport bituma ugira amagara meza ujya rero je nico nshaka sino ibiro byanje iyo ndabiravye nkaraba nuko uko ngana nkaraba n'ivyo nkora mbona ku ruhande rwanje kabisa binkwi urazi gituma kuri commentaire za yaga bagomba bavuga ati ino myaka mipo ni meza kubera ibirari bibi iyo uravye bana nko mu ruje gushika no saa ku munsi wa gatandatu reka ndaba ku munsi w'Imana bazi ko je nakugiye 33 ans imyaka 33 ariko we na Israel ndafite imyaka myinshi Israel aransumva ugasoma umwaka umwe canke ibiri Israel akaja muri 35 uno mwaka arakwiza 35 hama we na Nikita sinzi imyaka yiye ngambeshe ariko urazi ko kuva kera mwamye muvuga yuko muri Buja FM ari James mwana wa nyuma ni amipo mwana wa nyuma ni amipo kibazo rero ndiko ndibaza jewe ngira imyaka myinshi cangira imyaka miki igikuru nuko Hassan menye ngene ushobora gukora kugira ngo ushobore kwibeshaho mbesheho umuryango wanje ariko ushobore no gukora ikintu gishobora gutuma society itera imbere burya ejo masaha nako uno munsi kuko hari saa 9 z'ijoro hari ikintu yumvire ndavuga ati tugende tugikore urabona tumaze iminsi dutegura ama match ugasanga ama stade aruzura twaragiye kuri centre technique stade iruzura twaragiye ngaha Igitega stade iruzura muri capital politique ndetse n'abarongo iyo ntara baraza kuraba match cari ikintu ciza kandi giteye igomwe twaraje mu Cibitoki ca Rugombo stade iruzura na Sam 8 turugara stade match kurikira